rimwe na rimwe mu buzima haragera igihe umuntu aca mu bihe bigoye, ugaca mu ngorane zitandukanye, maze ukumva urihevye nk'aho umenga niryo herezo ry'ubuzima bwawe. Ariko aha niho ikiremwa muntu cibeshera canke cihendera, kuko urashobora guca mu bihe bigoye, ca gihe inshuti zawe wahora wizera ubona zaguteye umugongo, maze n'umuryango uvamo canke muri famiye uvukamwo ukabona bariko bagucira urubanza, maze muri ca gihe ata muntu n'umwe aguha n'igwere, ca gihe nyene wisanga uri wenyene. Ico gihe rero ngo haragera igihe usanga ari Imana iriko iragukoresha kugira ngo ikuvane ku rwego rumwe igushikane ku rundi rwego, maze ukuri utakagombye kuba wirengagiza hano nuko hariho igihe Imana ariyo iba iriko iragukoresha, ariko twebwe nk'ikiremwa muntu turaba ivyo turiko turabona bivanye na situation turiko turacamwo, tukirengagiza yuko hagera igihe Imana ikintervena mu buzima bwacu bivanye n'ivyo ishaka kudukorera. Ikiganiro ni urugendo rw'ubuzima. Icyo usabwa urakora subscribe kugira ngo ubandanye udushigikira twagura umuryango. Je naje ndakigushikiriza, ndabemereye yuko ibiganiro nk'ibi ngibi bizaza bica hano ku rubuga rwacu ari byinshi cyane. Icyo musabwa no kudushigikira mu gukora subscribe. Iki kiganiro rero kiraraba abantu bose muri rusangi, waba uri muto, waba uri mukuru, canke waba uri mu bihe bigoye canke ibihe byoroshe. Iki kiganiro nasanze twese kituraba. Icyo usabwa no gukora subscribe. Igihe rero ca nyaco gishobora kukwereka yuko Imana iri hafi kukugirira neza, ngo ni ca gihe uri mu bibazo, ca gihe ibibazo vyakurenze nyene ubona yuko ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, ca gihe wihebuye ubona abantu bose baguteye umugongo, ca gihe ubona inshuti zawe magara zaguteye umugongo, ca gihe ubona abo mukorana ku kazi baguteye umugongo, ca gihe ubona famiye yawe uvamwo yaguteye umugongo, ngo nico gihe ushobora kugira amakenga, kuko Imana ishobora kuba iri hafi kukugirira neza. Ariko twebwe nk'abana b'abantu ca twicwa no kwihebura, tukicwa n'amaganya, aho twahamagaye Imana kugira ngo itabare mu buzima bwacu, kuko Imana yo ubwayo biri hafi yawe iriko irakuraba, kuko itabarira igihe cayo ibirindiriye kugira ngo wewe nawe utere intambwe. Abantu benshi rero ca twishwa no kwihebura, tukibagira guhamagara Imana. Ikintu womenya rero hano nuko ugomba guhamagara Imana mu bihe byose wowe uri kuracamwo. Wowe uri mu bihe bigoye, woba situation yose wowe uri kuracamwo, ntibagire guhamagara Imana, kuko Imana yo ibirindiriye gutera intambwe kandi ubwayo ibiri hafi kukugirira neza. Abantu benshi rero ca twirengagiza, ugasanga twibagiwe Imana, twibagiye yuko ifise icyo ishobora gukora mu buzima bwacu. Nyamba waho rukora rino kosa ugomba kurihagarika, ngo ikindi gihe uzobona yuko Imana iriko irakugirira neza, ariko wewe ntumenye yuko ari umugambi w'Imana. Ngo ni ca gihe uba warakoze ikintu ukagikora neza nk'uko abitegerezwa, ariko ikintu kikanga gucamwo. Uravye ku rundi ruhande ukabona abandi bantu mukora ibintu bimwe, bobo barabikoze kandi babikora nabi, maze ukabona yuko wewe ubikora neza kubasumbya, ariko bobo bikaza kuba bibagendekera neza, ariko wewe bikanka gucamwo. Ico gihe rero wewe hari igihe Imana ibishaka kukujana mu zindi nzira, hari igihe Imana ibona yuko uwo atari wo muhamagaro wawe. Nkuko bavuga yuko inzira z'Imana zirenga ibihumbi, abantu benshi ntidukunze gutahura iki kintu ico baba bashatse kuvuga. Aha ikintu baba bashatse kuvuga si nikindi, ni nka kurya nshobora kubona umugenzi wanje yarakoze ibintu bigakunda, nanje nkacanza nkabikora nibaza ngo bizogenda nkuko we byagenze, nkabikora bikanka, maze naho nabandi abikora neza kumusumbya je bikanka, ariko wewe bikaza kuba byamukundira. Ikintu rero umenya nikihe, hari igihe Imana iba yabonye yuko uwo atari wo muhamagaro wawe, canke Imana ikaba ibona neza yuko ivyo bintu atari byo ishaka yuko ukora. Icaba ciza rero ni kimwe, si byiza uko mwawihatira ku bintu ubona byaranse gucamwo. Ikintu canse gerageza andi mahigwe, kuko nta uri bumenye aho Imana iri bugutabarire. Warakoze ikintu kimwe kikanka, si byiza kukibandanya. Byiza wagerageza ibindi bintu, kuko mu buzima hama hari ibintu byinshi byo gukora.
maze ushobora gukora ibindi bintu ukaza ubona biragenze neza cane gusumba uko wariko urakora vya bintu, maze ugasanga bigutwaye n'imbaraga nkeyi cane, bigakunda neza cane gusumba uko wariko urakora ikindi kintu ugishizemwo imbaraga nyinshi ariko coco kikaza kuba canka kugenda neza. Aha hantu rero abantu turakunze kuhihendera cane, wewe ukabona umugenzi wawe ariko aradandaza, ariko akora ibintu vyo kudandaza vyaramworoheye maze vyaramuhaye, ariko wewe ukaza ubona yuko ikintu co kudandaza atari umuhamagaro wawe, wabikoze neza kubasumbya canka gucamwo, ushobora kuja mu bworozi ukaza ubona biragenze neza. My dear, kenshi abantu dutwarwa n'amarangamutima, ushobora kubona abagenzi banje barakoze ibintu birakunda biracamwo, ariko nanje nkaca nibaza ngo fasha iyo nzira yabo ngo haraho vyogenda neza haraho vyocamwo. Aho hantu henshi dukunze kubibeshera, abantu benshi bakunze kuhihendera cane. Kora ikintu wiyumvamwo, ureke gukora ibintu ngo nuko abantu benshi babikoze, kuko aho ngaho niho abantu benshi bakunze kuzimirira. Ukaba rero nawe wahora ukora ibintu ukabikora ari uko ubona abantu benshi vyabahiriye, canke ukabona yuko abantu bose arivyo bakora. Ego si bibi, bikore, ariko nubona vyanse ntuvyihambirireko, gerageza andi mahirwe ukora ibindi bintu, kuko mu buzima hama hariho amahitamo menshi gukora ibintu kandi bigiye bitandukanye. Ico rero nambahora ukora iryo kosa ugomba kurihagarika, ntuzongere kurikora. Ngo ikindi gihe uzobona yuko Imana iri kibana nawe, Imana iriko irakugirira neza, ngo ni ca gihe uba warakoze ibintu vyinshi bigiye bitandukanye ukabona vyaranse, ca gihe wagerageje ibintu ngira ngo atana kimwe utakoze ukabona vyaranse gucamwo, ariko noneho ibintu usigaye gukora mino misi ukabona bisigaye bigenda neza. Dufate nyamba ari udandaza usigaye gukora, usigaye ubona inyungu y'umurengera kandi atana imbaraga nyinshi wabishizemwo. Nico gihe rero ntuzakangwe, ntuzanakekeranya Imana iriko ikorana nawe, ahubwo komerezaho kandi wongere ube hafi y'Imana, kuko mu kintu kimwe abantu benshi bakunze kwibagirwa, ni ca gihe Imana iguhezagira ukabona uriko urakora ibintu bigenda neza, ukaca ugomba kubishiramo ubwiyemezi. Kirya gihe Imana nayo iragaruka igagukubita akanyafu, ukabona wasubiye hasi, ukabona nyene ewana wibuze. Aho rero ugomba kwitondera cane, nubona Imana iguhezagiye ibintu bikagenda neza, ugomba kwitonda ukicisha bugufi, ukamenya kugendera mu nzira nyayo, ukamenya yuko igikuru atari ukwishira hejuru, ahubwo ari ugushima Imana, ukongera ukabandanya ukora ivyo wakora mugabo utishize hejuru cane, canke ngo ushiremwo ubwiyemezi. Kuko abantu benshi ahantu bakunze kuhendera cane, ukabona ibintu wabikoze bigenze neza ukaca bibaza yuko ari wewe munyabwenge wa mbere kw'isi, kandi hariho abandi bantu benshi bagerageje ivyo bintu bikanka, ukaca ubona nkaho bobo batazi gukora canke ari bijuju. Ico gihe uzaba uri kubikora nabi cane. Imbere yuko tubandanya, raba yuko wakoze ku gakengeri, raba yuko wakoze subscribe kugira ngo dushobore kubandanya turi kumwe nk'umuryango. Ntarandiriye rero ikindi kintu kikwereka yuko Imana iri kugira neza, Imana yuko iri kibana nawe mwino misi, nuko uzobona uronka abantu benshi baguhanura mu buzima bwawe, uzobona abantu benshi binjira mu buzima bwawe baguhanura, canke ari abantu bagufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ico gihe ntuzakekeranye, uzaba uri kumwe n'Imana. Ico gihe rero abantu benshi bakunze kwibaza ibintu bigiye bitandukanye, ariko kuronka abantu benshi baza mu buzima bwawe kandi baza bagufasha, nta gukekeranya. Ico gihe Imana izoba iri kibana nawe. Yari jewe nk'ibisanzwe, ikiganiro ni urugendo rw'ubuzima. Kora subscribe kugira ngo ubandanye udushigikira, kandi nyamba wemeranya natwe kuri bitubashikirije, commentaire yawe irakenewe. Ariko kandi ntiwibagire kulikinga video, uyihe like, commentaire. Ikindi coco utokwibagira nuko utokwibagira gukora subscribe. Yari jewe rero nk'ibisanzwe, ndabategurira nkongera nkanabagezaho kino kiganiro urugendo rw'ubuzima. Imana ikomeze ibane namwe, mugire aho muba mubaho.